isi Imana yari yarayiremye ari nziza. Umugambi w'Imana kwari kugira ngo tuyikorere, kwari kugira ngo twumvire amategeko yayo, kwari kugira ngo tuyiheshe icubahiro. Ariko uno munsi ico Imana yari yararemeye umuntu, yari yarashireho umuntu, sico turiko turasohoza. Nico gituma buri muntu wese, uwambaye umubiri wese agomba kwibuka yuko nubwo turiho muri ubu buzima, ejo hariho ubundi buzima dutegerezwa kwitegurira, dutegerezwa gutegura kazoza k'inyuma y'urupfu kugira ngo tuzobe mu bazoba bemewe. Muri ico gitabo kiratwereka abantu bo mu gihe cyo kwa Nowa, nabo bari abantu bari bameze nkatwe, bari abantu bari bagiriwe amahigwe, bari abantu Imana yari yaragiriye neza, ibaha kubaho, ibaha igihugu ciza, ibaha ahantu heza batuye. Ariko ngo muri uwo mwanya niwo wari umwanya mwiza wo gukoreramwo Imana, ariko bo bibereye inkorabusa. Uko kuba bicaye ntaco bariko barakora nivyo byagiye kubazanira ikibazo. Tubaramutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twifuje gusangira namwe amajambo y'Imana muri kano kanya. Kubw'ivyo rero tugiye gusangira amajambo magufiya Yesu yaganiriye n'abigishwa biwe, bamubaza kuvyerekeranye no muhero w'isi ndetse no kugaruka kwa Kristo. Kandi ico cari ikibazo ca buri muntu wese. Umuntu wese yategerezwa kucibaza, kuko amaherezo yacu twavyemera twavyanka, ni ngombwa ko iryo jambo rizotugarukako. Intumwa za Yesu zagize amatsiko yo gushaka kumenya ingene bizogenda mu kugaruka kwa Yesu. Mu gitabo ca Matayo n'amajambo amenyerewe cane ariko akomeye tugomba guhora twibaza buri gihe. 2004 ni umurongo wa 3. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera biherereye, baramubaza bati, tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba ikihe c'ukuza wawe n'icumuhero w'isi, izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Aya majambo y'amajambo akomeye kuri buri muntu. Uwitwa umuntu atari impene, atari intama, atari inkoko, atari imbeba canke ikindi kintu cacu cose, ariko umuntu wese yari mu ishusho y'Imana yagomba kwibaza iki kibazo, kuko ubwo tubayeho uno munsi imbere yacu, ubu buzima tubuvuyemo hariho ubundi buzima. Twategerezwa kumenya mbega iherezo rya byose n'irihe, ry'ukugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Kuko iyi si nubwo tuyibayeko turi nk'ingenzi, tuyifiseho umwanya muto. Mu gitabo c'Itanguriro hari amajambo Imana yahavuze ababaje ateye agahinda. Impamvu Yesu azogaruka ubwa mbere, ubwo yaza yari yajanye no gucungura umwana w'umuntu kubw'ibibi byari bimaze kuba byinshi mw'isi, amahano yaramaze kuba menshi. Umugambi Imana yari ifitiye umuntu ikimushira ku isi siwo umwana w'umuntu yakomeje, ahubwo yarataye inzira, aradeviya, afata iyindi ntumbero, bituma umugambi Imana yari yaraduteguriye tabasha gusohozwa. Muri ico gitabo c'Itanguriro mu gice caho ca 6 haratwereka ingene Imana yari yarashizeho umuntu, ariko umuntu akahinduka agakora ivyo Imana itari yaramugeneye. Ayo majambo tuyasoma mu gice ca 6 umurongo waho mu wa 5. Nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mw'isi, kandi ko ivyiyumviro vy'imitima yabo vyamugoreye gukora ibibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza ico yaremeye umuntu mw'isi, bimutera intuntu mu mutima. Imana idufashe cane. Kuko ahabigishwa babaza Yesu byo kugaruka kwiwe, nuko bari bazi yuko Yesu niyaza agarutse irya kabiri, ubwo azoba avuye mu ijuru, aho yaduhaye amasezerano yuko abazoba baramukoreye neza bazotaha ubwami bwiwe. Imana yaritegereje ingene ibibi byari mw'isi byari byarabaye byinshi, yemera kurungika Umwami wacu Yesu Kristo. Ariko ikibabaje, nubwo Imana yemeye kuduha iyo ncungu ndetse akanadusezeranira nubwo agiye mu ijuru ko azogaruka kutujana, ariko iyi si y'uno munsi iradutwaye. Ntitwitaye ku mburi, ntitwitaye ku bivugwa, ariko vyari ngomba ko tuvyitaho. Ku bakunze gusoma ibitabo, mu gitabo bita Abakurambere n'Abahanuzi, icigisho caho ca 14 hari amajambo ahari ateye agahinda, atwereka ingene isi Imana yari yarayiremye ari nziza, yishiramwo abantu. Umugambi w'Imana kwari kugira ngo tuyikorere, kwari kugira ngo twumvire amategeko yayo, kwari kugira ngo tuyiheshe icubahiro. Ariko uno munsi ico Imana yari yararemeye umuntu, yari yarashireho umuntu, sico turiko turasohoza. Nico gituma buri muntu wese, uwambaye umubiri wese
wese agomba kwibuka yuko nubwo turiho muri ubu buzima ejo hariho ubundi buzima dutegerezwa kwitegurira, dutegerezwa gutegura kazoza k'inyuma y'urupfu kugira ngo tuzobe mu bazoba bemewe. Muri ico gitabo kiratwereka abantu bo mu gihe cyo kwa Nowa nabo bari abantu bari bameze nkatwe, bari abantu bari bagiriwe amahigwe, bari abantu Imana yari yaragiriye neza, ibaha kubaho, ibaha igihugu ciza, ibaha ahantu heza batuye, ariko hakubishimishamwo Imana ahubwo vyagarutse biba inkomyi, bituma ahubwo bibatandukanya n'Imana yabaremye. Muri ico gitabo turahasoma amajambo make mu cigisho ca 14 kivuga ngo irimbuka rya Sodomu. Hari amajambo ahavugwa batwereka iyo Sodomu ukuntu yari imeze, ndahasomaho amajambo makeyi. Aravuga ngo Sodomu yari nziza cyane mu miji yose yari mu kibaya ca Yorodani. Sodomu yari nziza cyane mu miji yose yari iriho muri ico gihe, cari kibaya ngo ciza cyane, yari iherereye mu kibaya kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka. Ingobyi y'Uwiteka muribuka ni aho abavyeyi bacu ba mbere bari Adamu na Eva, ngo baba ahantu heza cyane. Kuba bari bahari ahantu heza, Imana yari yabashize ahantu heza, ntabwo yari yabashize ngo bace bifata nabi baje mu bitagira umumaro, ahubwo ngo bagomba gukoreramwo Imana muri uwo mwanya kugira ngo ivyo vyiza Imana yari yarabahaye babivyaze umusaruro. Hepfo gato kuri aka kagingo nyene ni kugasubikaho kakabi gakurikira, kubwo kuba inkora busa umuvumo ukomeye ushobora gutera umuntu, kuko byorore ingeso mbi n'urugomo. Kubwo kuba inkora busa byatumye abo bantu, kuko bari bibereye mu kibaya ciza baguwe neza, usomye iki gice cose zosoma yitonda hasome neza, haratwereka ingene kubwa kuba bari babayeho neza, babaye ahantu heza, ahantu hatuje, ahantu ngo hari akayaga, ngo hari amashurwe, ayo mashurwe ngo akamoto kayo, ngo ubwo akayaga karengana umva akamoto kayo mashurwe, bari ahantu hameze neza, hatuje, hatekanye. Ariko ngo muri uwo mwanya niwo wari umwanya mwiza wo gukoreramwo Imana, ariko bo bibereye inkora busa. Uko kuba bicaye ntaco bariko barakora nibyo byagiye kubazanira ikibazo. Hepfo baravuze ngo ibyari bibashishikaje abo bantu kubaho ntaco bariko barakora binezereza gusa, byangiriza intekerezo. Umuntu ntabe agishobora kumenya ibyiza kandi ukamunangira umutima we. Satani aba yiteguye kurimbura abadafite uburinzi. Mu bisanzwe iyo umuntu atabico ariko arakora mu murimo w'Imana ngo yihe Imana, akaba inkora busa, akaba yicare gusa ari muri ibyo bimunezera, akaba ari muri ibyo nta mumaro biko birazanira ingoma y'Imana, uwo muntu Satani nawe abamuronse, ababonye ahanyura kugira ngo amukoreshe nk'igikoresho ciwe. Rero ntabwo dukwiye kubaho mu mibereho yacu ntaco tuko turakorera Imana. Umuntu wese hamagarirwa kuraba ingene yokorera Imana kugira ngo ubwo tuzoba tuvuye muri iyi si, ubwo tuzoba turangije runo rugendo, natwe bize bidufashe kugira ngo tuze tubone uko tuzoshika mu bwami bw'Imana tutameze nk'abantu b'Isodomu. Ndatumirira buri wese iki gitabo, ni igitabo ciza kitwigisha, umuntu azofata akanya asome kino gice cose akiheze. Turongera dusome amajambo aboneka mu gitabo ca Matayo 24:14, haravuze ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Ikimenyetso ca nyuma kiranga kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo nuko ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kubwigwa uwitwa umuntu wese kugira ngo amenye ukuri. Tumenye kuva mw'isi tugakorera Imana, tukongera tukamenya kuva mu madini yayobye tugakurikirana iby'ijambo ry'Imana kugira ngo tuze turaga ubugingo buhoraho. Nuko Imana idufashe kandi duhe gusobanukirwa ndetse no gutahura ijambo ryayo nishi dushakaho, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.